Yes, reka tubaramutse inshuti bakunzi ba PITV, twongere tubahe ikaze muri kino kiganiro cy'uyu munsi. Murazi ko tubategurira ibintu byiza kandi biryoshe, twama twabibateguriye kandi turabashimira ukuntu mudushigikira, ukuntu mudutera intege. Hari abatwandikira, haragira amashare, haragira sabone, byose turabibona kandi turabibashimiye. Rero mwese turabaha ikaze muri kino kiganiro, abari kure y'igihugu, abari mu gihugu hagati, mwese turabaramukije kandi turabaha ikaze muri kino kiganiro. Kuri microphone ni Pacifique Nduwimana, cameraman ni Papitex. Hanyuma rero turi kumwe umushitsi si rya mbere atugendeye hano kuri PITV, kandi n'umushitsi mwiza, n'umushitsi atera intege, n'umushitsi avuga neza, bamwita Omar ava imuyinga, umwigisha. Omar papa yubatse, afise n'abana. Turagwaye ikaze kuri PITV. Murakoze cyane kuduha ikaze muri PITV. Turakuramukije, twongeye kuguha ikaze, turagiye kongera kukubona waje kugira ngo dutange ibiganiro muri PITV. Nanje kubwanje n'amahirwe n'umugisha udasanzwe kuba nongeye guhabwa ikaze hano muri studio ya PITV. Mbero tugiye kuganira uyu munsi, turi kumwe n'umushitsi, nibaza ko mwamubonye. Tugiye kuganira uyu munsi kuri kino kiganiro, kandi nizere yuko kiza kugufasha, nizere yuko ari kiganiro kiryoshe gose, kiganiro kumbure kiri muri cadre y'urwaruka, ariko kandi n'umuntu wese akuze kirashobora kumufasha. Muri kino gihe urwaruka rurahanzwe no kubura akazi, niyo topic tugiye kuvugana ko niyo tema. Urwaruka rurahanzwe no kubura akazi. Mbere muri iki gihe urwaruka rwinshi ruridogera kumbure leta, ruridogera abantu, ruridogera abantu bafise amafaranga mu mpande zine za kino gihugu cy'u Burundi. Murazi ko urwaruka ari rwinshi cyane, mu mashuri ruridoga, hirya no hino ruridoga yuko ruhanzwe no kubura akazi. Hari abaheza amashure mato n'ayisumbuye, kumbure bakidoga yuko bataronka ico bakora inyuma y'ayo mashuri. Turi kumwe rero n'uyu mutumire Omar. Mbega urwaruka ruvuga imyidogo y'urwaruka, mbega ruranguha, harimwo ububeshi? Jewe nsanzwe mu buzima bwa misi yose ndumwigisha murezi, ni kuvuga mu byo dukora turigisha, twongera tukanahanura, kuko twigisha no kurera birajanye, harimo impanuro. Ku ruhande rwanje rero sino kwemeza ko ubuzi bwoba bwarabuze burundu mu gihugu cyacu cy'u Burundi, nkuko urwaruka ruvyidoga. Haraciye egome igihe kitari gito, hari imyidogo myinshi kugwaruka yuko atabuzi bukiboneka mu gihugu cacu, ariko suko biri. Ubuzi burahari. Uti ubuzi buhari gute? Ubuzi ni ukuvuga ngo buri mu migwi, two gushira mu migwi itandukanye. Hari ubuzi dukoresha ubumenyi twakuye ku ntebe y'ishure, ari hamwe usanga hari abantu bakorera mu biro, abo bari nko barakoresha ubumenyi bakuye ku ntebe y'ishure. Ari naho usanga rimwe na rimwe harimo harakora impapuro z'umutsindo baronse n'ivyigwa bize. Uwo n'umugwi wa mbere. Hakaba undi mugugira kabiri, ubuzi bukogwa dukoresheje amaboko, ubuzi busaba ingufu, ubwo kandi buragwiriye. Hariho n'ubundi buzi umuntu ashobora wenyene kwitunganiriza, nk'uburimyi n'ubworozi, ako nakazi kandi ushobora gukuramwo nkumbure amikoro, ugahera ku mutahe muto nkumbure ugasanga uri kuraduka. Rero urwaruka rumaze amashure ndetse n'urutaramara amashure n'abatize, ariko dufatira cyane ku mugwi w'abize, abamara amashure bafite impamya bushobozi zitandukanye ku nzego zitandukanye mu vyigwa bitandukanye. Bagaca bama mu vyumviro vyabo bafise ko bategerezwa kuronka ubuzi bworoshe, ubuzi bwo mu biro, ariko nta kazi koroha. Kazi kose nako bako mu biro kararusha, bisaba kugira umwete. Bakavuga bati nize isati kiniki, ntegerezwa gukora muri iki gisata nyene, kandi ntaronse muri ico gisata sinshobora gukora.
ugaca usanga bariko bariyankisha ubuzi ubu na buriya, ugasanga umuntu yoba yarize igisata runaka umubwiye ati nyabuna twaronse akazi muri restaurant, reka uzidufasha ibikorwa turabikora twoza turaguha amafaranga angana ku kwezi, agaca yibuka urupapuro rw'umutsindo afise, agaca hazamo mu gatima akamubwira ngo uwo bugayitse abo kubona uri uraserva muri restaurant, ako kazi kagaca kamucika nkuko kakamujana. Uwo muntu none azokwidoga avuga ko habuze akazi cyangwa azokwidoga avuga yuko afise ubunebwe muri we. Rero ni muri urwo rwego mvuga nti ubuzi nyabuna mu Burundi ntibubuze. Urwaruka rero sinokwemeza yuko ivyo gwidoga hoba habuze ubuzi bipfuza mugabo ubuzi burahari. Ego mbega nyire tukiri ngaho nyene ego nubwo ubuzi buhari, iyo ni imyidogo kumbure y'urwaruka. Mbega hoho nubwo ari bwinshi ntibwo bufatiye ku gahembo ku gashahara urwaruka ruronka akavuga ati nyabona nubwo ubuzi buhari akagashahara ni gato ntigakwiye. Agashahara kadakwiye burya nta mushahara ukwira, bivana n'umutima ushima. Sinzi ko tubyumva ko umutima ushima bikebera ubumba mugabo umutima ugaya byinshi. Akazi twitwa ngo ni kabi hajya uri murakoroka bunwe ngo umutima wawe ntuvyakira, kajya akazi nyene aho uri barakubona no kwitwa ko ari adresse. Uko bazobona ugira umwete wo gukora niko bazokwifuza, bizorangira ugiye mu kandi kazi karuta ako warurimo mugabo atabakubonye hajya ntazomenya ko umukozi. Dukora turashobora gukora ubuzi busa n'uburi hasi buhemba make kugira ngo twandikishe amazina yacu, abazotubona n'umwete dukoresha bazoca batwifuza bati ujya muntu yoza gukora haji wanje hari ico mu rujya mwuga dukora ashobora gufasha. Ni muri ubwo buryo rero ntuvuga ngo umuntu arakwiye kugaya akazi n'umushahara. Umushahara umukozi yakora neza nta kibuza atongezwa umushahara, niko biri. Sinzi ko tuvyumva kumwe aho hantu. Yego. Kubure muri kino kiganiro urwaruka muri kono dukurikirana n'abandi murumva ko Omar ariko aratubwira ibintu bikomeye, ariko tukiri ngaho nyine muri iyo myidogo y'urwaruka hariho n'iyindi myidogo yuko urwaruka rudafise imitahe. Ivyo byo ubivuze kwiki? Urwaruka kutagira imitahe ico cyo kiratahurika kubera niho baba bakiva ku mashuri, ariko burya umutahe wa mbere n'ivyiyumviro. Turi kumwe, umutahe wa mbere ni mu mutwe. Iyo ivyumviro bidapanze neza nta mutahe ushobora kuronka. Ari navyo nakubwiye ngo kuya ngo uronke umutahe. Nima shaka korora inkoko zitanu ndashobora gukora akazi mpembwe ibihumbi 200 nkapima ngeze ku bihumbi 100 nkacangura za nkoko zitanu. Urumva inzende murabizana natanguye ku bihumbi 200 fise projet yo korora inkoko zitanu zizoza ziratamagi ndayaguza ndonka udufaranga. Iyo ni projet ntonya cyo no kwita ngo ni mini projet, akagambi gato bizorangira umugambi wanje ndagushitseko indoto zanje zibaye kuri. Ni kuvuga ngo rero hamwe n'ivyo urwaruka rukwiye kumenya ko umutahe wa mbere ari mu vyumviro vyabo, kuko ikindi kintu no hanora nk'urwaruka rimwe na rimwe hari urwaruka rushaka kuvuga ngo nzokwikorana nyamwigenda ko ngo ntari miriki impeshi n'umugani w'abarundi. Urwaruka ruje hamwe biyungunganya, dushobora kwiyungunganya turi abantu 200 dufise ibihumbi nka 10 tukaca turaba ayo mafaranga dukuyemo ico twoyakoze, tworora inkoko, tworora inkwavu. Inkwavu n'ibitunga byororoka cyane. Inkwavu ziravyara kenshi mu mwaka, ziravyara kenshi gashoboka nka gatatu. Nimwa mufise inkwavu 10 murumva ko harimo umutahe. Hari abandi bazaza baraza bagura nkene agakwavu niko mwishiza amahera. Rero urwaruka rukaje hamwe rukiyumvira imigambi y'iterambere gukora, kandi leta mvye yacu iri kwirabikora neza cyane. Turashimira indongozi zacu, indongozi ziciye ubwenge, barabonye kwico kibazo kihari cibura ry'ubuzi bwa leta nkumbure, kuko nakubwiye abo bamara amashuri ubwo rwaruka gwishakira ubuzi leta ibaha. Muri leta tugiranije none abanyeshuri bamara amashuri kaminuza n'amashuri yisumbuye, none tubona ko leta yo cikura he amaposte ibaha bose. Ni nayo mpamvu habaho rimwe rimwe amahiganwa bagakoresha ibibazo abaronsa amanota bakaronka ubuzi, babandi bataronsa amanota atakwiye baca barindirira muhira. Rero kwa kurindirira muhira kwabo bagaca bishiramwe ubunebwe. Ariko kandi leta mvyeyi irikira bikora neza,
kuko hariho imigambi y'iterambere nabo babategurira, hariho amabanki ajejwe gufasha urwaruka. No kuvuga ngo urwaruka iyo rugiye hamwe rukiyumvira ivyumviro by'iterambere birashe bakabishikiriza ababijejwe bakavyihoza bagasanga biratunganye, bashobora kubaha ingorane ntonya bagatangura bagakora tukatugambi tw'iterambere bakazosubiza nkumbure mu kindi kikagenda barariya. Mbega tuko turaganira n'uyu mushitsi wacu Omar, kumbure twavuze cyane ibyo gwaruka, hariho gwaruka usanga ruri mu ntara hagati mu gihugu, ariko hariho no gwaruka usanga ruri mu gisagara. N'igiki wabwira abavyeyi, kuko hari igihe abavyeyi usanga bigiramwo uruhara. Ari umuvyeyi ushobora kubwira yuko warose akazi ko guserva akakubwira ati buricaye ngaho. N'igiki wabwira abo bavyeyi bashobora kuzibira urwaruka kumbure cyane cyane abanyagisagara, akazi kose aronse umwana amubwira akamubwira ati oya akopfuma wicara. N'igiki wababwira? Mubajije ikibazo cyiza cyane. Wasaba abavyeyi b'ubwo rwaruka rwareza amaboko. Ubwa mbere ico kibazo cyiza cyane muri ubu buryo urwaruka iyo rureze amaboko batari ku kivi ngo bagire ico bakora, baca baja hamwe bagakora utugwitwa kuganira, bakunda kuvuga ngo na marigara. Aho ku marigara rero bahandurira imicumi bitandukanye. Ivyo baganira ntabwo vyose bavyubaka, bazo kwiyumvira kuba bofata ibiyayura mutwe, kuba bokina kamari, ari nabo hadukira ingeso mbi. Rero bavyeyi mutwumva muriko murakurikira Peace International TV imbonesha kure yacu, nibaza ko mwogira ikigo muhakuye ubuzi bwose mu gihe bwinjiza amafaranga butanga mikoro ni bwiza. Hari abakunda kuvuga umwuga mubi ni umwuga wo gukora icyaha, ngo umwuga mubi ngo umwuga wo kuroga, umuntu akaje gukora umwuga wo kwiba n'iyindi myuga mibi, ariko hari imyuga myiza umuntu akora ni myinshi. Ubuzi ni bwinshi rero burahari. Bavyeyi rero kangurira abana banyu, abana bacu kuja ku kivi, ntimubagayire ubuzi. Umwana ni yakubwire cyo canke igihe ati mama papa naronse akazi mu restaurant, ntuzucumutiye ngo yo ngo mwana ngo uratumara amaji cyane, uzoba umuciye intege, kuko ajya muri restaurant nubwo atari byo yigiye, hariho hantu yashobora kuba ariko arigira uca ubwenge, gukerebuka no kurondera umwete. Rero bavyeyi impanuro nziza cyane, umwana aronse akazi murekaje ku kivi, kandi namwe mubakangurire kuja ku kivi, kuko nataja ku kivi umwana ejo ni nawe mwana azogaruka akakwibuka ufise, kubera ko yabonye uwundi muntu arimo aragura icayi, nawe yabuze amafaranga yo kugura icayi, azoca ahitana ikirato wambara papa, ahitane agasakoshi mama, muri saka makure mu dufaranga two gusuma, kubera ko abona ko bagenziwe bamerewe neza. Rero abana baje ku kivi, abavyeyi batahure yuko umwana adategezwa gukora akazi yigiye, ahubwo nyabona ategezwa gukora akazi kose kabonetse mu gihe gashobora kumuzanira amikoro. Ni kuri iyo mpanuro nyene turangirije ko kino kiganiro. Turagushimiye Omar kubona watwitavye. Murakoze cyane, kandi namwe Imana ibahezegire cyane kuba mwaduhaye ikaze. Twizere ko n'ikindi gihe nitwabatumira muzotwitaba. Nta makenga n'ukuri tuzobitaba. Turabashimiye mwese mwari kumwe natwe muri kino kiganiro. Nimwibagire kugira comment, nimwibagire share, nimwibagire sabone. Ibyo biradufasha. Reka tubasezere tuvuga ngo bye bye.